Nitwa Fridolin Uwineza, nkaba nsanzwe ndi mw'ishirahamwe Muze Dukore rikorera aha muri komine Mpanda, intara ya Bubanza, muri zone Butanuka, umutumba Gatagura. Iri shirahamwe kuva kera ryarakora imigambi yo kwiteza imbere cane cane dushingiye ku burimyi. Uburimyi nibwo twashimye yuko twofatirako mu kwiteza imbere. Rigitangura ntivyari vyoroshe cane kuko nta mutahe muremure twari dufise. Nta mutahe twari dufise kuko vyasaba yuko mu kurima twarakotiza amahera, twaregeranya amahera kuva tukiri abanyeshure mu w'11 niho iri shirahamwe ryatangura. Tuja turavuga ati rero ko turiko turiga nta wuzi yuko nitwamara amashure tuzoronka akazi, reka tumanze dufate ishirahamwe turigire iryacu, tuze turatanga amahera. Twatanga 1000 kundwi kuva tukiri mu w'11, hama ntitwayagabura kuko yari ayishirahamwe yinjira muri kese y'ishirahamwe. Amashuri arangiye urumva ko hari haheze imyaka 3, niho twavuga ati rero aya mahera ko tuyaronse uko angana kose, reka turabe ikintu twoyakoza. Tuca tubona yuko umenga tworima umuceri. Nico ciyumviro ca mbere caje mu mutwe wacu, ariko ntivyari bishemeye cyane kuko nta mahera menshi twari dufise. Twararimye, turarima buke hatoya hashoboka bivanye na mikoro yacu. Hama hariho igihe twabura ifumbere cyane cyane twarakunda kuyibura kubera ayo mikoro make twari dusanzwe dufise. Hari naho twaraba mu bantu bafise amahera bakaza baraduha 100 ku 105 kugira turabe ko umuceri wokwera. Hama rero ivyo turabibamwo uko haca haba umubanga aratubwira yuko microfinance deni yaje nk'inyishu y'abarimyi. Nukuri turayishimira cyane kuko yaratudugije cyane cyane twebwe ugwaruka yaratudugije gose, kuko aho twahora turima haciye hiyongera bivanye n'agakredi baduha mu iryo shirahamwe. Ubu nukuri tugeze ku rwego rushimishije naho tutaraduga kure cyane. Akarusho kariho kanini cyane, kariho kuko tutarakorana twararima ipuruderi 2 gusa, ariko ubu aho tumariye gukorana haheze imyaka 2 dukorana. Ubu turarima amahegitari 4-5. Urumva yuko akarusho kariho, akarusho kandi kanini. Nukuri turayishimira cyane. Twebwe twatangiye gukorana na microfinance ikiri kuri siège Bujumbura, ariko ubu yaratwegereye naha ku Musenyi iriho. Ntibitugora cyane nkuko byatugora dugiye Bujumbura. Ico twoyisaba nukuri turayisavye, ahubwo nkuko yadushize mu ntoke zayo ikatudugiriza agatahe, nukuri turayisavye ntihagarika, ahubwo nibandanye iduza kugira ngo tuze tugere ku mahegitari 50, kuko ubu turabona dutera tuja imbere cyane. Agakredi bahora baduha turagakunda kandi turakanezererewe, ariko nibarabe bongere batwongere batuduze, boba badufashije cyane muri ivyo byo kwiteza imbere. Niho tworonka nakoyoko mu buzima bwacu. Ico nobabwira mbere n'impanuro ziriko, nukuri nobasaba ko nabo bokwijukira umugambi nk'uyu cane cane, bakijukira gukorana na microfinance deni, kuko twebwe aho twari bato cyane. Urumva yuko no kurima bitakunda ko umuceri wera tudafashe amadeni y'abantu baduha amahera kandi tukabungukira ku giciro kizimvye cyane. Microfinance rero aho imariye kuza, nukuri yaraje nk'inyishu kuri twebwe. Nabo rero no basaba yuko bokwijukira uburimyi
bafatanije na microfinance kuko irakunda ugwaruka cyane. Amashirahamwe y'ugwaruka nico kintu nabonye hanini imbere ikunda gose, irabashigikira ikabateza imbere. Ego nibakore nabo nibaze nyene dukore nkuko ishirahamwe ryacu ari muze dukore, nibaze dukore dushire hamwe gutyo n'abandi batararonka umutahe nibafatanya na microfinance umutahe uzoboneka kandi utari muto kuko baza barakuduza bivanye n'ukungene uba umwizigirwa kuri bo. Imigambi iriho myinshi cyane, imigambi iriho nk'umugambi cyane dufise kandi nayo nyene yo dushigikira, turifuza korora. Ubworozi turabwifuza cyane kuko urabona amasi abandanya atituka, birasaba rero yuko dushobora korora kugira ngo ivyo bitungwa tworoye bikadufasha cyane mu kuduha amase yo gutabira aho turiko turarima umuceri. Hama iyindi migambi nyene iriho kuko turafise umugambi wo kudandaza umuceri. Turafise uwo mugambi gusa twarabanje nyene turarindira gato kuko hariho ukuntu dushaka, kuko twe ntidushaka kudandariza umuceri ku mamashini y'abandi. Dushaka muri uyu muceri nyene ko tuzogura imashini y'iwacu n'ihangare y'iwacu tukubaka kugira ngo umuceri wose twimbura uzuraja mwihangare. Hama tuhuza turondera n'abakiriya baza gukorera ku mashini iwacu, muri ivyo bizodufasha kwiteza imbere. Ni muri uko kuntu rero kugira dushike kw'iyo migambi n'ukuri boraba bakadufata mu mugongo kuko burya ushimye abayongeje. Twa Vedrine Ininahazwe, mvuka mu ntara ya Bubanza, komine Mpanda, zone Musenyi. Nkaba ndi umurimyi w'umuceri, nkaba nkorera mu ishirahamwe dushigikirane. Iri shirahamwe dushigikirane en fait novuga ko ririmwo nk'abanyeshure. Harimwo abanyeshure b'abashomeri benshi, tukaba turi abanyeshure 45. Kuvuga kuri promotion y'iwacu nyene twararavye turabona ko mu bisanzwe atabuzi bugihari muri leta. Turavuga ati reka dukorere hamwe tuze turaziganya, niho iryo zina ry'iryo shirahamwe ryavuye. Gutyo turakorera hamwe tuza turaziganya, twahereye kuziganya twebwe 1500 ku ndwi. Mugabo ntitwakora nk'ayandi mashirahamwe nkuko bisanzwe, twaraziganya nyene gusa ntitwagabura kurya ayandi mashirahamwe asanzwe usanga agabura nk'umwaka uheze. Twararindiriye ko twatanguye tugeze mu 11 cha turarindira gushika imyaka 3 irahera. Imyaka 3 imaze guhera cha turagabura. Nuko rero tumaze kugabura cha turaraba ukuntu nyene twokoresha ayo mahera, turavuga ati reka dukorere mu muceri kuko nico gitegwa gihari twovuga ko coba kinyaruka mu guteza imbere abarimyi kanini. Mbo intambanyi twahuye nayo nuko ayo mafaranga yari makeya, tukayakoresha ari make, ugasanga nyene turaherewe. Muri ico gihe twaca twita ku bantu nyene b'abarimyi badusumba canke abadandaza bakaza baratugurana. Ko twimbura umwimbu urumva waba mukeya kubera ko twarima hato no mahera akaba make, gutyo bikadutera nyene kudatera imbere cyane. Avantage nayo ihari kugira tumenyane na Eden nuko nyene Eden yatubereye umuvyeyi. Mu bisanzwe twarabura umutaho ukwiye, novuga ko twabura umutaho ukwiye. Tumaze kumenyana na Eden yaradufashije iduha umutaho ukwiye nyene gutyo, kandi no mukuriha amaintere akaba makeya gusumba kujya umwene gihugu yotugurana. Je ico nobwira ugwaruka nkanje no rusaba ko goza cyane tugakorera hamwe, tugakorera mwishira hamwe, kuko iyo tuza kuba
tudakoreye mu ishirahamwe ntitwari kugera iyi ntambwe tugezeko, ikaza tugakorera hamwe Eden ikadufasha nk'uko yamye iri umuvyeyi ndetse tugatera imbere nk'uko bisanzwe. Eden yodufasha nk'uko yabaye umuvyeyi, ikadufata mu mugongo, ikaduha imashini yo kwimburirako umuceri, ikibanda n'imashini itonora umuceri nziza, vyodufasha cyane. Urumva ko yo bari avantage ikomeye cyane, turi mu muceri tukaba dufise imashini utonora n'ikibanda kiwubika. Ku mazina yanje banyita Arakaza Junior, tukaba turi mu ntara ya Bubanza, komine Mpanda, zone Murengeza, agacimbiri ni Rugenge. Twebwe n'ishirahamwe ryacu twiteza imbere ry'ugwaruka. Tutarakorana na microfinance ntitwakora neza, twasanga turiko dukoresha amafaranga yacu, tugasanga turiko dukorera mu ruhombo, ugasanga turiko twaka amahera mu banyagihugu, tugasanga turiko twaka amahera yunguka yandi dutoye ijana ugasanga yunguka 50. Mugabo dutanguye gukorana namwe turabona ko dufise akarusho kaniniya. Akarusho gahari nuko mwadufashije cyane, mukadufasha ku miliyoni, mukaba mufise kudutanga inyungu nkeyi cyane nka 70. Rero ubu niho tubona ko turiko turakora twebwe n'ishirahamwe ryacu twiteza imbere. Twaraguye ubu turi manini, kare twaraturi minusu, mugabo tugeze mu hegitari 3. Mu migambi dufise imbere dusaba Eden yuko yodufasha, ikatwongereza inguvu, ikatwongereza intege, yuko dushaka yuko yodufasha tukaronka ibibanda vy'umuceri nyene, tukaronka n'impuze n'amamashini yo guhingura umuceri, tukabaza turawushorera Bujumbura, tukaronka abaguzi baneza, uko abaguzi baneza bari Bujumbura umuceri tukaza turawusanze Bujumbura, dufise na déplacement yo kuwitwarira tukawunguruza. Ico no hanura ugwaruka nkatwe bagenzi bacu, twobanura ko ari gukura amaboko mu mpuzu bakaza tugakora, tukaja hamwe kugira tubone uburyo bwo kwiteza imbere twogwaruka mu komine yacu ya Mpanda. Cyo twobasaba nuko bo twegera tugakorana n'ishirahamwe ryacu microfinance Eden. Mazina nitwa Ndowamungu Jean Marie, abandi umuvuka ntara wa Bubanza, abanahereje amashuri ku Mpanda. Tukaba twatanguye association dufashanye tuziganya ibihumbi 2,200 kwiyinga, turatinda turashika ku mugambi wuko dutangura kurima. Twatanguriye ku irobo ya hegitari, hama turatinda turaduga dushika ku nusu, niho twaronka microfinance Eden, hama iradufata mu mugongo, turaronka ingurane. Tumaze kuronka ingurane turarima inusu ya hegitari, turongera turaduga dushika ku nusu ya hegitari na nusu. Tumaze gushika ku hegitari yimwe n'inusu, turiyungunganya, ifumbire iraboneka bitagoranye cyane. Ubu turiko turasaba yuko Eden yo shishikare dufata mu mugongo, tukaronka n'amahinguriro tuhinguriramwo uyo muceri, tukaronka n'ibibanda twimburiramwo, tukaronka n'ingene abakiriya baza kutugurira bitagoranye cyane. Kuva dutanguye gukorana na microfinance Eden hariho akarusho kanini cyane. Twari twahereye ku nusu, twafatikanije nabo twari kumwe twari abantu 10, turaduga dushika yaho tuja kwiyumvira ko dusaba akagurane muri banki. Hama tugasavye ubu ifumbire tuyironka ata kibazo kirekire kibayemwo, kubwo Eden yadufashe mu mugongo. Dusaba yuko n'ubu yoguma idufata mu mugongo, kandi mu migambi y'akazoza dushaka yuko Eden yodufata mu mugongo. Turashaka yuko tworonka ikibanda, tugashaka n'umuduga wo kunguruza umwimbu twimbuye, tugasaba nuko tworonka n'isoko tuyishoreramwo, ariko Eden yadufashe mu mugongo. Umwimbu turaronka imifuko 34 muri hegitari. Urumva yuko mu hegitari 2 umuntu ategerezwa kuronka imifuko 64. Akandi kamo dutera amashirahamwe atarakorana na Eden, turayakebura yuko yoza kwifatikanya hamwe na Eden kubera itezanya imbere. Microfinance Eden iriko iritaho
iterambere ry'ugwaruka kandi yongera idufata no mu mugongo cane gose mu kuduha ingurane.